reka tudatevye twinjire mu bihe byacu aho tugiye kuvuga bavuze send and sacrifice, ariko jewe ngiye kubigisha ibijanye na servanthood ministry, ibango igikorwa cyo gukorera Imana. Nza kudefinisa mu bintu bishika kuri bitatu: gukorera Imana, gukorera munsi y'amavuta, hamwe no gukorera abantu. Umwanya ni badukundira kumbure turaza kuronka akanya kukubi developer, ariko numva nogira introduction gato yenda babwire ibijanye n'ivyiki gikorwa akanya gatoya. Ariho abarundi barakuze kuvuga, ariko kandi birira bivuga nta bantu bajana bataraganye. Ikindi nuko nta mpumyi ishobora kurongora abantu. Rimwe na rimwe abantu kutamenya no kudasobanukirwa ikibanza barimwo barashobora guhusha ubuntu Imana ategekanije gukoreshereza aho hantu. Uyu munsi ngomba nyene mu apotre, ndagomba mvugire mu mutima w'intumwa. Ndazara amabanga menshi ugiye kwiga utari bwigere wiga ahandi hantu, kandi nta n'ahandi hantu zo kwigera wigira. Iki gikorwa ishengero ryatanguye 2014, turagize 10 ans. Mugabo igikorwa kivyara iki cyatanguye 2011, ariko mugabo avant yaho namavuga iki gikorwa cyatanguye muri 2004, kuko niho Imana yavugana nanje ibijanye n'ivyikeneye gukora. Sinkunze kuronka imyanya myinshi yo kubisangira kumure muri ISM, ndakunze kubivuga gatoya, ariko uyu munsi ngoma mene umutima. Amaso yawe araza kuguruka, nanonsa akanya gatoya ko kuruhuka. Ejo nanagize ibikorwa byinshi, sinaruhutse neza mu ijoro, mugabo kameme après-midi nanonsa akanya ko kuryama. Mu mwanya mutoya naryamye nagize inzozi. Izo nzozi nubise mu Imana zinyibukije ndinga. Mbona ngiye ahantu, nsanga naciye ahantu nazimiye bivanye naho nari ngiye. Mugabo ahantu nagiye guca mbona hari barrière, mugabo iyo barrière yuguruye itugaye. Ndavye ku ruhande mbona ikizu amahero, inzu sinayibona, mugabo nabona clôture yari ndende cyane gose. Numva umuntu ambwiye ngo aha habanaka. Numva iyo zina ambwiye ni zina nyene riremereye, mugabo ntangazwa n'ukungene aho hantu ubundi bambwiye ngo ahantu ntibahora bahaca, mugabo ntangara igituma jewe ndahaciye. Mu nyuma ndasubira inyuma, ntangazwa nta garde gihari, nta kintu kimwe kigihari mu vyo bariko barambwira. Hama ndikangura numva mu Imana reka arambwira hariho ibikorwa vy'Imana. Tugiye kuvuga ibijana na ministry. Hariho ibikorwa vy'Imana vyageze ahantu biratakaza icizere ku Mana. Abahoze bari abantu badakogwako, mu vyumvirize neza, batavogegwa n'ubwami bw'umwiza, ariko uyu munsi basigaye bavogegwa. Abantu bari bafite ama destiny akomeye cyane gose nk'aba Jean-Marc. Abantu bari abantu bogeze kure cyane, ariko bageze ahantu nkuko bariko barabikina barazima. Ni akaga gakomeye cyane ku bakozi b'Imana siktu kutamenya kuzigama no kurantabiliza, no seulement ico no kurambisha mu buryo burimo amagara meza ikijuri bagera guhaye cyitwa ikibitsanyo. Aho umuntu Imana ishobora kuba yateguye ukunge nazo seva n'akarorero amageneration atatu, mugabo agakora generation imwe naho nyene mu buryo butuzuye. Shaka ndababwire kintu umunsi umwe nagizwe aho ibintu mvuga nyine bikumva abantu bakuze. Nubujuju kugwa mu ikosa uri imbere yawe yaguyemo kandi ubibona. Nubube gito kudashobora kwigishwa n'ivyo uriko urabona ngo biguhe umutima wo kurinda no kuzigama ku buryo ryatara bariko baratubwira itazima, wa muri ku gicaniro utazima.
reka mabwire ikintu kimwe muzovyumvana abakozi b'Imana baciye ahantu amavuta y'Imana arazimvye, stabilite y'igikorwa irazimvye, persistance y'umurimo birazimvye. Ibijanye n'igikorwa c'Imana si maji iba. Nico gituma ashaka guhera hano hantu mpagatoye Yohana ni biri muri amanota twategura Yohana 15:15 utuge na Yohana 15 juste chapitre kurikira urabukungene Yesu yadressa kuri aba bantu. Ivyo ngiye kuvuga nimba Imana yakwemere kuza ngaha umenye neza ko ibintu bikura ngira umuntu ari bandi wawe ibi bintu birakuraba. Reka ndababwire nk'intumwa vyari kuba vyiza nimba utagiye kubirira ikiguzi kutari kuza mugabo ko waje uragowe. Haleluya, uragowe. Uraze mbabwire ikintu kimwe, harama ibihe bishikano muri nose nk'akarorero ugasanga hariho inama ziriko ziraba, inama ziteye ubwoba. N'akarorero dufate ko abantu bariko barakora inama ukunyene bica umuntu, maze ako kanya bakaza kwiranda konte hariho umuntu wundi atararimwo yavyumvise. Birabi bisanzwe n'impanuka mu zindi kumva ibintu bikomeye utategerezwa kumva swat urajana nabo bantu nimba uprefe gustepinga out ivyo bintu urabizira. Hari abantu n'uyu munsi bariko barazira amabanga bumvise batategerezwa kumva, abandi nabo barayumvise ariko ntiba committed kugira ngo babibemo. Abo bantu baca baba abagambanyi. Uyo muntu bamutreta nk'umutreta, nk'umuntu agiye kugambana no kumva amabanga nk'ayo. Listen, hari abantu nkuze kubwira abantu kuba hafi yanje samahigwe gusa ni nibibazo. Bwira umuntu ari wande yiwawe murashima Imana ko namahigwe mwagize, ariko reka nabwira urundi ruhande rundi kandi nifuza ko mumenya ntimwahiriwe gusa mugabo ya mahigwe ahetse amagogwa. Reka takubwira ikintu kimwe, si misi yose tuzira ivyacu gusa, hari igihe tuzira ivy'abandi, hari igihe tuzira abo turi kumwe. Siniko ari umuntu ariko aranyumva. Hari abantu bategwa batazi igituma bategwa, mugabo mutegwa kubera ko mwaje ngaha. Muzi impamvu? Iki ni gisirikare gihanganye n'ubwami bw'umwiza. Dushaka kuza guhabwa no mabanga no kuja gukora ivyo tukubwira gukora wibasika ari ibintu gusa vy'idini turiko turakubwira program y'ishengero. No, ni ibintu birandura ibitatewe n'Imana. Nakuna komesa tantu kuyashanga kuri wewe. Siniko muri ko muranyumva. Nico gituma bamwe kubera manque ya capacité biramera nabi. Rimwe nariko ndavuga n'umwe mu bana banje byaramugoye, Imana ishimwe aheruka kuvyuka arasubira inyuma, yarageze ku rugezo gwiza cyane gose. Iyo ntazo yibashingira twarabivuganye parce que ndashikeneye kumurestora imbere yanyu. Turiko turavugana ndamubwira nti rimwe na rimwe harageze ndikirpabilize bariko barambwira ivyo uri kurakora, kubera ko ndashobora kuba narako expose, ndashobora kuba naraguhaye ama mission mugabo kumbure peut-être sinagutegura mu buryo buhagije kubijanye n'amahopezaye. Siriko umuntu yakaramba muri kino kibanza kuko ibijanye n'intambara ni kimwe, mugabo gute umusirikare aba approvisionné ari ku rugamba, gute logistique y'umusirikare ari karagwana yifashe. Ico naco ni kintu bame kumbure bakibaza ko bageze ahantu mugabo ukabona ko arageze ahantu ukavuga ati wow, uyu muntu hari ahandi hantu Imana igomba kumutwara, mugabo kandi abandi bakaremegwa mu buryo budasanzwe. Ivyo si kubera ikendi, ni kubera manda iri hano. Iyo rero nababwiye irazimvye kuruta ikindi kintu cyose. Nico gituma ngo mvuga ikintu gikomeye, I will never sinzokwiga no musi numwe. Munyumvirize neza, mba umuntu w'ikigongwe ku muntu akeneye gutobora ibijanye n'iki gikorwa. Kigikorwa kigira amafayi, I will never tolerate it. Muzi impamvu?
hano hantu habeshejeho abantu benshi. Siniko muri ko muranyumva. Harabo mubona, hari n'abandi mutabona. Kandi ivyo turiko turakora hano ijuru ryaduhaye. Babwira ikintu kimwe, si misi yose mbanzi ivyo nkorana n'Imana. Ni kenshi Imana injana mu bintu ariko ndatahura neza ukungene ivyo bintu nzobibamwo. Mugabo kubw'ubuntu bwanje gituma ubuntu n'imbabazi ivyo misi yose nzokwama ndabishimira Imana. Nkabona Imana iraciye umuryango turasohotse aho hantu tugashika ahandi hantu. Siniko muri ko murava muri kino kibanza. Mugabo hari ibintu azokwigira nemera. Nico gituma swati turi kumwe swati ni turi kumwe. Hari igihe ndi umuntu mwiza. Mugabo hari igihe munyumvirize neza mba ndi umusentinelle. Siniko muri ko muranyumva. Shobora kukwita Satani atari kubera ko ndakwanka, mugabo kubera yuko ubaye umwana kandi buguriye umuryango umugwanizi yitiza mu kuza konona ibintu ngaha. Narababwiye igihe kimwe kandi umuntu abisubiremo. Sinkeneye ko muzoshika mu ijuru nk'abacitse ku icumu. Hano nkeneye abasirikare. Hano sinkeneye imikate ba Efurayimu bahiye uruhande rumwe. Biravuga ngo Efurayimu ni numa y'ikijuju, ngo umukate uhiye uruhande rumwe. Sinkeneye ko muba ingabo zitaje reformation. Urazi hariho ibintu batorera mu yandi mafaculty. Muri economy utishije bashobora kubitorera. Muri droit utishije bashobora kubitorera. Muri sociology utishije bashobora kubitorera. No mu yandi mantuza yandi bashobora gukunda. Mugabo ntibashobora gutorera umuntu atisha muri medicine. Muzi impamvu ico n'ubuzima bw'abantu buba buri mu maboko yiwawe. Aha mweme no mu bana fise babakozi b'Imana. Si benshi bamaze kugeraho n'abantu bumva igisece gikorwa. Ndashaka kuvuga umwe canke babiri. Parce que mbabwira ikintu kimwe. Igikorwa c'Imana si bidukorera ngaha. Ndaza kubivuga. There is a personal ministry and a public ministry. Abantu benshi babona public ministry. Ministeri ni public. Ivyo tuza kugaragaza mu buryo bwa expiration. Muka ndavuga ibijana na inspiration. Iyo umuntu ahema arasohora akinjira. Igikorwa c'Imana kimeze gutyo nyene. Munyumvirize neza. Ndiko ndavuga igisece gikorwa nigihe abantu baza bagapasa ubuzima bwabo mu maboko yiwawe. Igisese gusengera abantu. Igisese gukora ivuga butumwa. Igisese gukora ama repetition. Igisese gusora indirimbo. Igisese gukora amashow. Igisese gukora ama evenement. Igise nigihe ubuzima bw'umuntu waburi mu kiganza cy'iwawe kandi bidepandana na wewe ko bukira canke bubaho. Rimwe umwana umwe asengera ngaha baje kugira etat civil batambwiye, baje kuyigira ruguru ko ngaha byari bizimvye. Baje kugira etat civil baca baragenda bararyamana nk'umugabo n'umugore parce que bari bumva bari marié mu buryo bw'amategeko. Mugabo mu nyuma barampamagaza ati hari kibazo cabaye. Umuhungu arambwira ngo umukobwa ntiyigeze ampishuka kagwaye umugera. Ndamaze nivyagenze gute? Bahejeje gusinya. Ntavyo yigeze akubwira oya. Wabimenye gute? Nabimenye tugiye kwa muganga. Kwa muganga mari mugiye gukora yiki? Ati yaramaze imisi agwaye. Tugeze kwa muganga, muganga amubaza ati none urabandanya imiti neza? Ntibirahera. Ntaraheza kuvuga. Atarambwira ngo kandi ikibazo nasanze afise inda yanje. Ndakora iki? That's ministry. Naho ubuzima bw'umuntu waburi mu kiganza cy'iwawe atari kararaba Imana ari karaba wewe. Ivyo tubamo ni byinshi. Amahiske dufata ni menshi. Abantu banezerwa igikorwa c'Imana twe tuko turakora kiro kiragenda neza. Kugenda neza sinzi ingene wowe uvyita. Sigitigisha abantu ciyongera. Mugabo nibijanye no kungene umuntu wese umva aza akaronka ica keneye kuri wewe kandi akagenda abumbwe. Turi kumwe? Sinkibita abashumba kuko ubushumba atamenye ico shebuja akora, ariko mweho nabisa abakunze mucakara kuri jambo abakunze.
iri jambo abakunzi rifise ikiguzi. Urazi kugumura umukunzi wa Yesu mu gikorwa cy'Imana ni ikiguzi gikomeye cyane gose. Sibijanye no gusenga no kwisonzesha gusa. Oya. Nibijanye na partiza gukurikira. Ahejeje kubita abakunzi. Genda kuri chapitre 16. Verset 20. Hacavuga ngo iki? Nyarukiriza. Nukuri ndaba. Ya hano hose Yesu avuga ngo nukuri. Hey. Sano hose Yesu yamanza kuvuga ngo nukuri. Sano hose Yesu yamanza gusinya. Sano hose Yesu yamanza kurahira. Ubuze kurahira nivyo ariko hano umwami wanje ararahiye. Kubera iki ni kintu birashobora gukugwaho. Aravuga ati nukuri nabwire mweho vuga ngo mweho. Kubera kavuze mweho ni kubera kuri chapitre 15 yabise abakunzi biwe abo baratandukanye n'abandi, abo bari mu kindi kibanza kindi, abo nabavuga ngo mweho kuko mwahisemwo apana kubera ko gusa mwahisemwo mwemeye umuhamagaro kuba umukunzi wanje muzorira. Igikorwa cy'Imana kitari ko kiraproduce abantu barira, icyo si igikorwa cy'Imana kizoramba. Igikorwa cy'Imana abantu bama mu munezero gusa. Ndakeka na kico gikorwa cy'Imana hari ikintu kiriko kirona mu bwami bwa Satani. Ku mukunzi wa Yesu sibijane kuburudika. Ku mukunzi wa Yesu nukugera hano ukarira ukaboroga, ariko bivuze ngo ariko abise bo bazonezerwa. Mugishinga bandi bariko bararirimba wowe Imana izokuriza izokubabaza. Haravuga ngo Imana ntibabaza. Muri kino gikorwa turiko turavuga yama yatubabaje. Sifise temonyaje imwe sifise zibiri yama yatubabaje. Mugabo namenye neza ko muri uwo mubabaro usu mubabaro uwo kumbabaza gusa numubabaro uza kubyara abana, numubabaro uza kubyara abadisiple, numubabaro uza kubyara aba mentees. Abushobora kwizera mu gihe cyose. Amen. Muzorira muzoboroga ariko abisi bazonezerwa. Arashimo kandi mweho muzobabara. Kubera iki? Kubera arabakunzi. Ariko umubabaro wanyu uzocika umunezero. Ntihatangura umunezero, atangura umubabaro. Ariko umubabaro uzotanga umunezero. Ndacari mu ntangamarara mpano uzekurikira. Nta gikorwa na kimwe cy'Imana ijuru izokwizera mu bikomeye kitari ko kiraramura abigishwa n'abatojejwe, the disciples and the mentees. Uyu munsi ndabwire gato yakubijanye n'ibintu bibiri bikomeye cyane gose mu buzima bw'igikorwa cy'Imana cyose. Si mujanye gusa ni vuze igikorwa cy'Imana, siko ndavuga gusa ishengero, mugabo kandi meme no mu muryango wawe, no muri societe yawe, meme no mu gihugu. I wish one day kandi Imana izobinkorera yuko umunsi umwe nzohagarara imbere y'aba decision makers, babandi bafata ingingo zikomeye kubijanye uravyumva no kurianta ibihugu, ndiko ndabatoza ibijanye n'aya mabanga akomeye. Ntukanezerwe kufise abantu benshi bari nyuma y'uwawe, nunezerwe kufise abo ushobora kwita abigishwa nabo ushobora kwita abamentizi. Abamentizi nabuze ngenda kivuga mu Kirundi, ariko ni babandi washoboye kumentoringa, ni babandi washoboye gutoza, ni babandi bashobora kwasura iyo equilibre hagati ya personal ministry hamwe na public ministry. Iyo tuko turavuga personal ministry, urazi imbere yuko Yohana umubatizi akora igikorwa cy'Imana ku mugaragaro, Imana yabanje kugikora muri we. Nicho chamvuga discipleship before saving. Urazi benshi tukeneye urafimva nyene kuja gukora. No. Gukora sivyo bikomeye. Kuko arabagiye gukora bataje gutozwa. Biba ibibazo mu nyuma. Amen. Nyamwana arakura. John grew up and became strong in spirit. And he lived in the wilderness. Ibi bintu byose bitatu, gukura, kugira inkomezi z'umutima, kuba mu bugaragwa, ibi biri mu byo twita ibango ry'umuntu.
ibi ni Imana ibwirizwa kubanza guheza gukorera muri wewe imbere yuko utangura your public ministry to Israel, to Burundi, to Africa, to America. Imbere yuko werekanwa hari ahantu Imana ibanza guhingurira aho imaze gukora. Kandi urazi ubundi public ministry ishobora kuba yokipa, munyumvirize neza, ibice 10%, ariko personal ministry yokipa ibice 90%. Nico gituma abantu bashaka ama show off, bashaka kugaragara hanze batabanze gukoregwa ino ministeri personnel. Aba n'abantu that will never last, batazokwigira baduha. Aba ni babandi bazohora bafise ama barriere nakonda babwira, ariko abantu bagasigara bahatse nkaho umengo nta kintu kimwe kigeze kihaba. Kiziririzwe nige tutazoba tukiri ngaha, ikintu cyose kizokandagira mpanga ntabanga uzoza ngazo menye neza ko hari ijuru ryuguruye hano hantu, hari igicano cyubaswe hano hantu. Ubuzima bw'umuntu muri kino kibanza ntibushaka kuguma uko bwari, abishaka atabisa. Icyo nico turihira ikiguzi uko bukeye uko bwije. Haleluya. Bukura nta mwanya afise, mbwa petenzo bigaruka ko hanyuma. Mugabo mu byo ngiye kubasangiza urashobora kubona gukura ku muntu. Gukura ku muntu tugupimira ku bintu bitatu: ingene uwo muntu yatawe ibijanye igikorwa akorera Imana, ingene uwo muntu akorera munsi y'umutamana, ingene uwo muntu akorera abantu. Trois choses: heart of serving, discipleship before serving, 3 kinds of services: serving before God, serving under spiritual authority, serving before men. Okay? Magato ya Samuel wa mbere igice cya 3. Reka tuguruke. Amen. Haleluya. Iri shengero ntafise abadisciple. Umudisciple ndaza kumubabwira no wese yemeye ko nkora ubuzima bwiwiwe. Uraza umu-entraîneur, umukinyi se wamubwira ingene akina, niwe amubwira uko ngene ashaka akakina. Yesu avuga ngo murabigishwa banje nimwitondera ivyo nabageze. Ubwigishwa si title, kuba umwigishwa si title, kuba umwigishwa n'ubuzima. Muvyandika hano. Uyu munsi nabwiye ngo mvuga amabanga ntabwiye ndayigisha, kandi Imana nimba bimpaye kubabwira kame ndazi kumwe Imana ikora, nuko Imana itwizeye, nuko Imana ibizeye. Kubabazwa, gucibwa, gututurirwa birababaza, mugabo kandi bifise ivyiza bivyara mu nyuma. Ni nk'umuvyeyi avuze ngo jewe sinkeneye kubabara, uwo ntazopfa vyaye. Parce que kuba umuvyeyi harimo ibijanye no gutanga ubuzima bwawe kubwo bundi buzima bundi wabugiye kuza. Samuel wa mbere igice cya 3 turagenda bukebuke. Hano numva novuga nicaye ari robite. Kubera ko tasanga nagiye nyene kwicara nyene neza. Ndababwira, iyo turiko turavuga ubuzima bw'umuntu, ko umuntu abayeho, umuntu abayeho ahumeka, kandi guhumeka biri uburyo bubiri. The spiritual breathing nayo nyene nuko nyene imeze. Mu guhema urasohora imhemu kandi ukongera ukagira iki ukinjiza. Nico guma kiriko kirakoreka. Umuntu hageze ahantu yinjiza gusa ntasohore, uyo muntu acagira ibibazo. Cyo kimwe n'umuntu gusa yosohora ariko atariko arinjiza, naco nyene kiba ikibazo. Haleluya. Uko niko bimeze. Iyi ubu buryo bwo guhema, mu buryo bwo kwinjiza, nico nita discipleship. Discipleship nivyo uhabwa kugira ngo uzotange. Igikorwa cy'Imana ni package office.
igikorwa cy'Imana nivyo utekeye nivyo ubitse muri wewe. Biravuga niwananirwa ku munsi w'amagorwa uzomenye neza ko inkomezi zawe zari ziri nke. Niwapfuye kunanirwa gutyo nyene, ariko hari ikintu utigeze witondera, utigeze ukora, arico gitumye ushobora kunanirwa. Discipleship nico gituma Yesu atoranije 12 ubwa mbere na mbere. Abigishwa biwe ubwa mbere na mbere yabatoranije kubana nawe, to spend time with him. Discipleship si bijanye, urazi discipleship iratandukanye na mentorship. I can mentoring you from afar, from a distance. Ndashaka kukumentoringa ntari hafi, ndashaka kukumentoringa kuri telefone. Some of my mentors ntituri kumwe ngaha. Umentoringa mu bijanye na mariage ntari ngaha. Umentoringa mu bijanye na leadership ntari ngaha. Umentoringa mu bijanye na apostolic ministry, which is ikirekenda kibike gatoya, which is please oya nzo kivuga hanyuma. Hari wambwiye ko onction apostolique ari onction présidentielle. Okay, ibi nzo bivuga niko ndigisha abafisi igase. Mugabo listen, apostolic ministry idiringa n'aba top leaders, aba decision makers, babandi bafata ingingo. Siriko muri ko muranyumva. Baga providing iki discipleship and mentorship. Ibijanye no kucika umwigishwa. Nisho nabwiye personal ministry nikikugira icondi nagizwe. Ejo sinashoboye kuba nga parce que nafise ibikorwa ndiko ndakorera nyene ahandi vyama formation n'ibindi. Ariko hari ikintu umukobwa wanje gasi yambwiye pastor yapatajije ejo kamwe cyanjoheye. Aravuga ko iyi Imana iza gutanga kuri barya bakuru imhemi vuye kuri Imana ari kuba icrée division. Parce que reka mabwire ikintu kimwe, Imana ntiyicuza ico yatanze. Nico gituma Imana yika atazaniye inyishu Korneliyo, ariko inyishu yamuzaniye amubwiye ngo tuma Iyopa. Hari umuntu yahawe ivyo ukeneye, ivyo uri kurabaza ntibikiri mu ijuru. Hari umuntu abifise, hari umuntu abigendana. Urashobora gusenga lise, urashobora gusenga Imana gusiga amavuta, egizo gusiga amavuta yo ku rugezo ruri average, ruri mwanya. Mugabo hariho imitamana utazoronka ngo ni kubera ko wasenze. Imana izokujana ahantu, Imana izoguhuza n'umuntu, Imana izokubwirisha ukora kubera ko icuri kurarondera hari wijuru ryagihaye agifise. Nico gituma Elisa yabwiye Eliya, aramubwira ati sintandukanywa nawe. Yari gushobora gusenga, yari yaramwigishije gusenga. Actually Elisa Imana imuhezagire. Elisa aciye muri amafaza abiri. Kandi mbabwira ikintu kimwe, kame ngo mane exagere gatoye, mugabo ndiko ndabigije nk'abantu nizera ko bakuze. Discipleship urugezo rwayo rwanyuma rukomeye naho umuntu acika umuja. Si benshi bashaka kuvyumva ivyo. Nico gituma biri tubwira ngo nuko Elisa yagenda akorera Eliya, ntiyamuhemba, nta namwe bagiraniye kontra. Nico gituma uyu munsi ndatangara ingene abapastori n'abapotre n'abandi bantu baba pulpit ministers uyu munsi bashobora guhayaringa abantu, bashobora guha ubuzi abantu mu gikorwa cy'Imana, umuntu akamusinyisha kontra yo gukora ku gicaniro. Mbega akaga nibara gusinya kontra uhembwa, assurance marazwi yangu gukora ku gicaniro. Hey, barakuroze. Na namwe Yesu yigeze ahemba Petero. Mugara mubwi azurunga uri kurakora. Nta nakimwe zo kwigera ubura. Ku buryo umunsi umwe yabarungise abarungika atatso abarungikanye. Bagarusigiye kanaka arabasa igihe mwagenda hari cyo mwabuze cyo mufungura, mwabuze cyo mwambara, mwabuze cyo mwari mukeneye. That ministry. Ku muntu azaga patana. Nagiye muri Kenya. Bacha barambwira ngo umupianiste urumva ntiyabonetse kubera ko twafuye amafaranga, amahera twamuhaye yayanse, ashaka tumudugiriza. Ubu rero yagiye ahandi bamuha ajya rikarasaba. Yesu we, Yesu we. Hey, pay attention nibi bintu biriko biraza ngo na management. Umuntu ramutumiye ngo ase gukora ikorwa cy'Imana ngo manzi uvugana na management. Jesus Christ. Imana iguhaye opportunity yo guserva.
mugabo kugira serve hari amacondition. Muteza kuba mufite piano imeze gutya, muteza kuba mufite pipiki ingana gutya, muteza kuba mwasize ku ruhande amafaranga angana gutya. Mbabwira ikintu kimwe, iyo ni business, that's not ministry. Iyo tuko turavuga igikorwa cy'Imana si bizanye n'imishahara, ni Imana iduhemba, ni Imana yaduhamagaye. Nimba ndaguhemvye n'izina naguhamagaye, ariko niba witeze impera Imana iguha, ni Imana yaguhamagaye. Shame on you. I will never tolerate. Hari ibintu abandi bashobora gukora bagatorera, mugabo vyazimije amatara yabo. Niba abandi barafite notoriety ahantu batarengana, uyu musi asigaye arengana bari bo bose. Urinde kunaniza abantu Imana iguhaye gukorera. Mwitwaje iki? Bitwaje iki? Ngurumva umwanya wanje urazimvye, come on. Ninde afise umwanya wo gutakaza? Ngurumva ujya kugira umuronke n'impaka. Nibaze ko abaririmbyi bariko barahaguruka ngaha n'abakozi Imana bariko barahaguruka ngaha, ivyo ntakoze mwe mutazobikora. Nimba mubikoze ntimuri abana banje, amaraso yanyu Imana ntiziyambaze. Shame on you. Imana iguhaye igikoresho cyo gukoresha buri hezagira abantu, uri kureka ivyaza umusaruro. Ngo niko abandi bakomeye mwibaze ko gukomera. Listen, na Illuminati ra promoting abantu, ariko ndakeneye abantu batigeze bapfukamira umwami w'isi Mamone. Akora bamuzaniye impemba akavuga ati mumbabarire si mwebwe nakoreye, kandi mwakoze ko opportunity yo gushobora guserva umukunzi wanje. Ntuzoro ngene wideplasa undi nakamubwira ati none uzoza ati ego mugabo uzo kwideplasa gute, nimutegura imodoka izoza kuntora. Urakomeye neza mu mutwe. Yavuze ngo twoho tuzobabara. Uri kubabazwa ni ko ushaka comfort, ko bashaka comfort. Bazohembwa gute? Ikijo cyatumye ishengero umutamana waryo utobagurika. Uyu munsi wari wese aravogera ishengero kubera iki? Kubera ko nta standard yashizweho. Umuntu gatoya gusara duga akaba yabaye undi muntu. Umuntu arabapotere reka mudayivuye. Umuntu arabapote sindeka kuboneka, aravuze mu gatondo akapote araguye kuboneka, sindeka kuboneka kubera ikindi. Ndashobora kuza ngaha ngataha minuwe naje ngaha mu gatondo, nta nonse n'umwanya guhaguruka ngo je kunywa amazi. Sinabaye busy ntari kumwe n'abantu, nabaye busy mu gikorwa cy'Imana. Iyo nakira abantu nta makategori, bose barazi kandi hari n'abaza batansava imonana. Yarenze aza tugenda tubonanye canke bidakuze nkamuha undi mwanya wundi. Kuva ngo nofopa yuko abantu bakumenyera. Come on, kumenyera no kuvuga iki? Gukora abantu no kumenyerwa. Nta privilege ihari nko guseva umwami, mu guseva abantu. Nisho gituma rimwe na rimwe mumviriza hari ibintu zo kwigira ntorera n'umunsi n'umwe. Kumbona ibintu ntagutojeje uva he ukomoka he? Hariya ahankeneye abana, ahankeneye abana. Timothy 2, ivyo wanyumvanye imbere y'ivyabona vyinshi aba arivyo ushikiriza abandi bantu bo kwizigirwa. Apana bari bo bose, abandi bo kwizigirwa bazobishikiriza abandi. Nta biva hanze, bibandanya umurongo Imana biciriye. Uraza kwigisha message ntigisha ngaha, genda kubafise iyo message. Iyo siyo twebwe twahawe ngaha. Hano turafisho twahawe, tuzozigama tuzoperamira uko cotegwa amabuye kose, uko cotegwa ivyondo kose, tuzokizigama gushika n'abazoza kurunganwe rushika kangahe bazosanga. Uravyumva ari ivyo tugifise, kandi ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi. Nta mubwiye ngo ivyo wumvise ahandi, ivyo wanyumvanye. A true disciple abo mwizigirwa kuvyo yahawe.
urashaka gukora ibintu uko ushaka muri modeli wawe ubikuye hehe ngaha never. Ivyo birazwi ubishaka utabishaka. Ico nkundira umviriza, Yesu yarabwiye Petero atubiriza nawe urashaka kugenda, nimba ushaka kugenda. Listen, abarongozi b'ukuri bahamagawe n'Imana ntibafise ubwoba bw'abantu. Hari wese ngo urumva ngo ishengero ngo ibi mu mashengero dufise, urumva ngo abakristo ngo bamwe ngo kubera kugenda bariko baramfata ngo bagomba kugenda. Mbwa mbe bakubwiye ngo je ndafise ikibazo c'abakristo, nibagenda hazoza abandi, ntusure kunkangisha. Iyo ntebe wicaye ko ejo harundi yarayicaye ko nutaba umwizigirwa. Umviriza, Jean-Marc baramuramplasa na Silas, ntiwibaze ngo uri indispensable. Yuda baramuramplasa nande na Matiya. Ni nko muri football. Listen, iyo umukinnyi atitwaye neza hari undi mupeti hari yari kuri bando touche, si kubera ko atabizi, ni kubera ko umviriza atarahishurwa. Iyo bamuhaye akanya, hari amazina twahoze dufise kera, uyu munsi tutagifise, dufise abandi. Hari igihe twari dufise ba Messi na ba Cristiano, uyu munsi hari ba Mbappe, hari ba Haaland, uyu munsi hari ba Vinicius. Mu mwanya mutoya uretse gukora ivyo bakubwiye, hari undi mupeti hari yaho umwizigirwa. Uravyumva, Imana izozana guceko, Imana imukoresha ivyo ari kugukoresha kandi abandanya gere kure. Tugende ngugire ubwibone ngurumva twaratanguranye, urumva jewe, urumva. Listen, utabaye umwizigirwa barakuramplasa, nturi irremplaçable. Ivyo abarongozi turabizi. Haleluya. Wakoze kuza kuko samahirwe gusa wagize, ni n'amagorwa wagize. Birarura mugabo bizangira bisoza. Haleluya. Haleluya. Muriko muranyumva? Ivyo wanyumvanye mu vyabona, mu maso y'ivyabona vyinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abantu. Nta kintu kizotuma igikorwa c'Imana, uravyumva, kiramba kandi kigira amagara meza tudakurikije ino shema. Birivuga ngo ntugashingura amatanguro abakera bashizeho. Muri bimwe negeze kwivugiye gihe kimwe, muri mwe Satani yamariko arononesha Afrika, nuko amamisi yose azana gutangura ibintu gushasha. Umuntu yarageze atangura kuvyara, ako kanya kabara mukashije, hagaca haza abandi batangura gushasha. Hari generation kanaka y'abapotre aho yokomeje kugira ngo uravyumva ihagurutse abandi, igaci bakase, hagaca haza abandi. Twama turiko turatangura muri Afrika. Ariko ubundi ugendura mu bihugu biteye imbere, ntawe uza akora ivyo wiwe, hari ivyo badakorako, nushaka uburinde. Hariho imfatiro ziba zarashizweho, izo zibwirizwa kugira iki kubahirizwa. Ari ikintu bita ku constitutionnel, abo bajejwe iki kurinda ibwirizwa shingiro. Sio gametre nta kintu ntuze kubaza ikindi, nuko ibwirizwa shingiro ridahonyogwa. Muri Senegal uyu Faye uravyumva ujya Makisare yarashatse kugira ibintu vyiwe, no bashambwa ati ibi ntibikunda. Umuntu avuye muri prison y'umwanya mutoya yarashize muri pare. Kubera iki? Hari abantu baba sentinelle aho no hagaze ibanga ry'igikorwa ico cyose hano muri nosi kigumana umuvuduko wo kuja imbere no gukomera no gusiga iragi ngaha muri nosi. Vuga amen imeze neza. Vuga amen imeze neza. Reka twegegwe imbere gatoya. Ari ikintu Imana yama yaho yabavyeyi. Samuel wa mbere, imbere ko Samuel yinjira muri public ministry canke mu gikorwa cyo kumuvugishwa furu, hari ama etape yaciyeko. Uhereye ku murongo genda gatoya ku murongo wa mbere, ndace ko gatoya. Uwo mwana Samuel yakorera Uhoraho imbere ya Eli. Chakaronga hano yakorera Uhoraho, hari gukorera Uhoraho no gukorera Uhoraho imbere y'uwashizwe imbere yawe. Ikirero bo gukorera Uhoraho twabivuze, gukora abantu nabivuze, mugareka ndabwire gato nugurure yindi poto yindi kubijanye no gukorera Uhoraho imbere y'umuhereze mukuru. Ico nibaza ko ico ishengero ry'u Burundi ryahushije. Et voilà les conséquences ziriko ziraho. Uwo mwana Samuel yakorera Uhoraho imbere ya Eli. Kandi muri iyo miss ijambo ry'Uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa kwari kukiriho. Mucoza bango the boy Samuel
bamwise the boy, not the prophet. The boy. The boy. You will always be a boy or a girl before me. Nushaka ubusesa imvi, nushake uravyumva uzana iminkanyari. Imbere yanje, you are a boy, you are a girl. The boy, uyu muntu is a prophet. Mugabo, he's called the boy. Nyamwana. Isho tsumo tuvuge gatoyi. Arasha uvumengo ni kwa minimize ni bakwe rikomeye cyane. When your father call you my boy, my girl, it's a huge privilege. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli, under Mose. Mukunda vuze ngo imbere. Nukorera Imana uko ariko kose, by the way. Nukora ivyo byose naravuganye n'Imana gizike no. Hari ahantu washizwe uri munsi ya. Izi ni intambuko nyinshi iyo zidakurikijwe arawuza kubona uravyumva impfu ziri premature z'ama ministère ati reka ujya muntu hazigene yakorera Imana. None umunsi imeze gute reka. Ubu niwe mborego ya mbere dufise muri quartier. Aturaje umuntu kungene yari umuntu w'Imana. Ubu niwe mu mara ya mbere dufise muri quartier. Atujya umuntu yabaye mu isiko mino misurazi mu gihe cya kera ingene yari umuntu akunda Imana. Kubera iki ufite ntibigeze bagirwa aya mahigwe yo gukorera Imana uravyumva under a spiritual authority. Now the boss ministered to the Lord before Eli. And if you forget, the boss ministered before the Lord under Eli. Kwege kwimbere gatoyi. Mpaya majambo. Imana irazira hamagara Samuel. Narakunze umunsi umwe Pastor Olivier arakivuze hano. Siniko abantu bagitize ko attention bavicumbe neza. Imisi yose Imana izokwama ivugira mu ijwi ryo yagushize imbere. Samuel ahamagawe yaje kuraba Eli aturampamagaye kubera iki siko yagusa yumvise ijwi ariko iryo jwi hari umuntu yavuga kumwe yari umuntu yitwa Eli cyo tumugenda urampamagaye atoya isubira kujyama inshuro zitatu mu nyuma niho Eli yari amaze gusaza hari ibintu hataragikora neza uva hariho the sharpness hariho gukerebuka mu buryo bw'imihemo ataragifise hariho mvuge gute gukariha mu buryo bw'igikorwa ataragifise hariho ubukuba yari yaratakaje mugabo mu nyuma aramubwira tumviriza niyasubira kuguhamagara iryo jwi ryasubira kuguhamagara kuko acamenye ati uyu mwana gituma guma zaraza ni Imana ikiramuhamagara mbwa ikoreshejwe ijwi ryanje niyasubira uze kuvuga aravyuka ajiyo yari ati ndaje nditabe maze yarashamenya ko ari uhoraho ahamagaye uwo mwana ku murongo ukurikira nuko kubarira Samuel ati genda subira kuryama maze niyongera kuguhamagara uheze umwitabe uti uhora ntihamubwiye gusa ngo umwitabe gusa yaramubwiye no kungene aza kuyitaba hariho protocol mes chers amis hariho protocol zo kuramba mu gikorwa hariho protocol zo kugumana amagara meza hariho protocol ya persistence hariho protocol ya consistency hariho protocol yo kuguma wahaka kuma generation ashikangaye it's not easy kwama buri gihe ufise ijambo rishasha abantu bakeneye rikabura ubuzima bw'abantu si ikintu coroshe kwama hagaze imbere y'abantu mvuga misi yose nta munsi n'umwe ntabandi ko ndavuga hani gihe mvuga inshuro zirenze zitatu uyu munsi niko mvuga inshuro igira 5 ni inshuro ya 5 nakoze bikwane bitatu mu gatondo imbere y'iki nabanje gukorera aho mu bugingo busagutse uburendaje gukorera namwe mwebwe inshuro 5 ku munsi 5 times a day it's not easy kumuntu yama aza akaronka umukate w'ubugingo kumuntu aza gasanga amayere ko aracari fresh bivuga ucuga ijambo ry'uhoraho ryari imboneka rimwe kubera ubuherezi bwari bushaje hasi ubuherezi bwari bwatakaje tuza kukivuga mu mwanya muto uri imbere aramubwira ati niyasubira umwitabe uti uhoraho nuvuge kuko umusavyi wawe nteze amatwi nuko Samuel asubira kuryama aho yari umurongo kurikira
maze uhoraho araza ahagarara ngaho aramuhamagara ati nk'uko ubwa mbere ati Samweli we nawe ati nuvuge kuko umusavyi wawe nteze amatwi. Babwire ikintu kimwe mutari muzi, iyo ataza kuvuga gutya Imana ntiyari kumubwira. Hari protocol ubrijije naco bitwaye ishuri uciye ku ruhande. Iyo aza kuvuga ngo vuga ndakumva, Imana ntiyari kuvuga. Yabwizwa gukurikiza à la lettre. Juste mujambo yimva ngo uzokura kacanka kongerako. Mbabwira ibintu by'Imana biri sacré. Biri sacré. Kandi Imana kuba atavyitwayemo neza irabibahanira bikabije. Ndabwira igihano abahereze. Twebwe dushobora kuronka. Kumukurikira. Ora Samweli ati raba. Rabeneza tugende bukebuke. Raba. Nzokora ikintu mu Bisirayeli uzocumva wese iminzerere izomuvuga mu matwi. Urasika ikintu Imana yarigiye gukora, yarigiye guhana Eli n'umuryango wiwe. Umviriza? Next. Uwo munsi nzoshitsa kuri Eli ivyo navuze ku nzu yiwe vyose iyo biva bikagera. Umviriza kumukurikira. Kuko maze kumubwira yuko ngiye guha inzu yiwe, umva yaramubwiye yanka kumva. Ngiye guha inzu yiwe igihano kitazoba vako. Uribaza Imana kuguhana ibintu bitazokuvako. Niko ngo ntivyari bigiye gukora kuri Eli gusa, n'urunganwe gwiwe nabuzukuza ni abazoza mu nyuma yiwe bose bari bagiye guhabwa igihano kitazokwigira kibavako. Ngo kuko abahungu biwe bihamagariye umuvumo, raba kino kintu nawe ntagira iki ntabatesha. Titi nutatesha abariko baronona igikorwa, Imana izobahana gusa, izotangura guhana wewe bikabije cyane gose. Ndakunda ngere mu Congereza havuga ngo his son are blaspheming God and he hasn't disciplined. Ikosa abaherezi bakuru batwebwe dukora nugutinya guhana gutesha umuntu ariko arakora ibizira kucanira. Kubera peut-être abantu bovuga uravyumva no kwikirpabiliza. Rafa pase nakubisa abana banje. Yaryamye bakubise kuraho. Baragoye umumama adufasha tumita muvyeyi akuze afisa abuzukuru. Baramugora kuri gwa rugezo. Dutasha aratubwira ibintu bamukoreye. Ya. Cyanda bahamagara bakuru butoye yumva ntibuzi vyari byo. Bwakurikiye bakuru bwabo. Mukuru zayo ni hamwe na hafa. Nafashe inkoni imeze neza. Ryari ryambere nkoze ico kintu. Ndabaryamika hasi. Bari bazi ko papa abababarira. Narabakubise hamwe na Jesse gana bwa none vyukuri ibi bintu nivyo mugabo ndavye mu nyuma ingene uyu mwanya sigaye mvuga bakacibanyarutsa gukora ivyo mvuze navuze ni bwabundi naye naratebije buryamye hasi rero kahafa sinabimenye kari kambaye ikora zayo nawe yo yambaye kameme iragumye gato harimo jean ni nka jeans uva nubwo nakubita uvatse nakubise kuri kurugezo rumwe mugabo umwe inkoni ntiyashika cyane mugabo kubera ubwenge naho nyene nibaza ko nzokosora kubera ubwenge agataruka nkuko umengo ndamwishe kumbi inkoni niyamushikiriye nagira kwa kundi yambaye kora urumva yoyo nayikubita ngaka yumva ngaha. Amen. Yo wachimani chorusha murazi no mu bihugu ngaha mwinose hatariho abantu bafise umutima w'ubuherezi bwo gutesha. Murabizi yo hari impunity kudahana imbwa bigira iki. Merci beaucoup. Hari abantu basibisa mu buzima bwabo kubera amakosa y'abantu bakoze mu kwanka kugira iki ku disciplina. Mwabavye ntimutinye guhana umwana muhane ivyo abantu barakabana urumva gusigaye numva ngumengo ngo nubwo ndi umuhungu ngo mugabo ngo numubiri w'umuhungu ngubamwo umutima w'umukobwa.
iyo ni diamond yakugwamo n'amasengesho gusa. Nafa pasi nabonye akadocumentaire ngo ni baskara gakino bakinye umwana telefone polisi hanze. Polisi irukanga umwana atarasohoka ngo mama ngo yaje kunkubita. Polisi ati wamukubise ati raba ni yankubise ceinture. Polisi amaze mama ati ini ceinture wamukubitishije ati ego ati kubera iki kubera ko namubwiye ivyo akora aranka namuhanye. Ati rabaza abapolisi kumugoma mu mfunge. Narakunze umupolisi yari umuzungu avuga ati ntiziyo ceinture gatoya. Acafata wa mwana aramukwega aramuvutagura. Tumviriza, urashobora kuba ku telefone polisi ngo mama wawe yagukubise, siwe yakuvyaye, siwe kujejwe, uze wihenda usubire gukinisha polisi ngo umuvyeyi yaguhanye, nzogukubita birenze uko mama wawe yagukubise. Asa abo uyu munsi bariko barakora ivyo bariko barakora n'abantu uyu munsi mbabwira ikintu kimwe, mwari muzi ko systeme yisi ari systeme ya satani. Systeme ibuza abavyeyi guhana abana, iyo ni systeme satanike. Witwa Crefo Dora baramufunze ngo akubise umukobwa we, yaramubwiye atumviriza ni mumfunge neje ndomusubira kuko mwebwe simwe mwamuvyaye, ni muzi ngene nabizicuya kugira ngo uyu mwana agere ahageze, ni muzi ibimazi ntanga kugira ngo umwana abeho neza, ndamuhanye mu burenganzira bw'iwanje muraje kumbuza mwe mwana muvyaye. Wow, mwe ibintu ngurumva mwagateka kabana severe hari agateka kabana kamwe ko gukurikizwa, mugapana agateka kukubuza umuvyeyi gutoza indero nziza umwana. Ibi ni vy'Imana yahaniye Eri kandi mu buryo bukomeye, kubera atagize iki atigeze atesha abahungu biwe. Yarabikora toya ntaco azobiheba, ariko arakura azobiheba. Oya wanka kugarura impene ikiri hafi, no mugabo wacu Imana iko bimeze, wanka kugarura umwana akiri hafi, yamara kurenga umutumba akabira nk'impene yo muci. Haleluya. Aho turiko turinjira harakomeye, hari ibyo ntazo kugira ntorera never nushaka uburinde, parce que ndazi igihano Imana ihanisha aba fathers. Next verse, garuka manote gatoya twegeye imbere gatoya. Muriko murumvisha nuko ndababwira, garuka manote muriko muravyumva. Umunsi umwe Yesu aravuze ikiraje ngo ngiryo jambo ngo riragoye. Yes, ntitubabwira gusa ivyoroshe, hari nge tubabwira ivyo mwe Imana zo gutahuza mu myaka 5 mu myaka 10, hari abagenda bakagaruka ati yo ndabimenye. Amen. Iki nakirenganye next. Igikorwa ciza dushobora gukora Imana nikimaze gishobora guhimbara Imana no kuba umwigishwa. Ivyo wokora namaze kubwira abakozi b'Imana, kuba umuapotre utari umudisiple, utari umwigishwa w'ukuri, umenye neza kuzokwegera mu kaga abantu uzoba imbere. Umviriza, discipleship is a foundation. Urazi ministeri ya Yesu yarigizwe n'ibintu bibiri nababwiye, discipleship na mentorship. Ntiyaronse umwanya wo gukora mentorship, mugabo yarabwiye abigishwa barababwira ngo birakwiye ko ngenda kwa data kugira ngo ndamusabe abarungikire uyundi mwigisha. Ofete muhemu yereke ko yaje gukorera ishengero, yaje kuri mentoringa. Yesu yakoze discipleship yari party ya mbere ko wace wiwe. Mugasha kuti nari ngifise vyinshi byo kubabwira, ariko hari undi agiye kuza, uyo rero niwe azobigisha, niwe azobatukana. Birakwiye kogera kugira ngo umumanto aze. Umumanto wonende ni umuvyeyi wundi agutoza mu bijanye na public ministry. Nugutoza umaze kugera igihe werekanwa mu bantu. Discipleship ni kigukora indani, mugabo ugeze kugitanga ukeneye mentorship. Umuntu akubwira ati mu kuvuga ubutumwa bwiza nk'akarorero uvuga amen menshi, amen 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 amen, abantu barabura aho bashira amen, gabanyizo amen. Mentorship iza gukora iki? Iza gukora igikorwa cyo kugutoza mu bijanye nibango umaze kwerekanwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntuze kwerekera turashari kumwe. Uhoraho amaze kubwira Samueli, mu nyuma Eli acaraza. Mwumvise ko Samueli yaronse message y'ivyo Imana igiye gukorera Eli. Mugabo
garuka inyuma kuri 17. Maze Eli aramuhamagara ati mwana umva yahawe amabanga mugabo aracari umwana arakomeye atangwe guhabwa n'ibyo abantu bakuze mugabo aracari mwana wanje Samweli nawe ati sabwe. Next. Aramubaza bwa bundi yakubariye iki? Ikibazo gitoye. Imana yaramubwiye ngo abibwire Eli. Mwasomye hano Imana mubwiye ngo ucuza kubimubwira Eli. Abafise prophetic ministry sivye Imana ikubwiye vyose uzokwama buri gihe uvuga. Hari ivyo Imana izokubwira ku bwawe wenyene kugira ngo umenye gusa ubisenge. Hano Imana yambwiye ngo abibwire Eli. Mugabo hari irindi tegeko rindi gimwe mu ryace ryinjiramo. Ataramubwira ngo bwa bundi yakubariye iki? Atamubwira ngo ntugire ico umpisha. Ni wagira ico umpisha mu byo yakubariye byose Imana ibiguhanire mbere birushirije. Imana igiye kumuhana n'umuryango wiwe. Mugana waravuze atumvirize. Kame mitarampana. Wowe ndashoboye kuguhana. Nivyo. Yaragiye guhanwa mugabo. Nuti wihenducishe ku ruhande. Iki cyose twita culture d'honneur. Culture d'honneur umviriza. Nushakure n'umuntu atavuta nari toya gifise. Mugabo agasangwa Imana yaramwizeye kubijana n'ubuherezi bukuru. Uyu muntu aramehita honneur zacu. Nta mvo nimwe yumvikana yo kuvuga nabi, yo gukritika, yo gutuka umuntu mutangana. Arafise kumwe Imana izo yimubaza. Mugabo igihe cyose akiriho twebwe abana tubwiza kugira iki? Kumuba. Kwama twahuye nabo. Kumura mukurikira. Nuko Samweli amudondera vyose raba kino kintu. Ntiyagira iki? Ntiyagira icamuhisha. Muri bimwe vyononye ibikorwa vy'Imana n'abana bagize ivyo bahisha abavyeyi. Jenzo kubazwa ubishaka kutabishaka. Siriko muri ko muranyumva. Abana bagira ivyo bahishije abavyeyi. Bafise ivyumba vy'ibanga batereka abavyeyi. Nakaga gakomeye cyane kuri abo bana. Abo saba disciple. Umudisciple ukuri. Ntacabwiza guhisha umuvyeyi. Naho yoba yakubise umugore yaramugomagura araza atumbiriza unyica ugira ibiki nabikoze. Ngabo umwana ati yo avagira iki? Ugashaka gukwepesha. Autorité spirituelle ntiba faking. Siriko muri ko muranyumva. Ivyo ntomenye biri mu mutima wa Imana yibona. Mugabo umenye neza yuko listen mu Mana nta giturire, there is no bribe. Imana munyubirize neza ntihagacira ivyakozwe, ihagacira umutima wasonitse ivyakozwe. Iki kintu kirakomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Sauli yaratanze ibimaze. Samuel Imana yamubwira gendera ivyo wa muntu wawe yakoze. Hari n'amasije wakoze nibikati none mugabo ari ibintu bitwengeje. Samuel yarafite ne programme n'umwami. Acegwa iminsi 4. Abantu barinde batigeze bagenda. Abo batangwe kwiyonjorora aravuga ati kaze maze kubona ingena bikora nawe birengerako. Imana ati ashize ku iherezo ingoma yiwe. Aragera ati none mugabo wewe ntiwaje kuvyo kwisango twavuganye. Wakoze nivyo mugabo Imana ikeneye ibikorwa gusa. Imana yakeneye n'ubwo ivyo bikorwa umutima ubiherekeza. Next verse. Irukanga. Komeza. Aho twari tugeze.
ukiri ngaha. Mpa uwo murongo. Amaze kumudondera ivyo yamubwiye vyose, ingene Imana igiye kumuhana, igiye kubushaho igihano kitazomuvako n'ibindi, umviriza ivyakurikiye. Nuko Samweli arakura, Uhoraho abana nawe. Kubera yagende muri protocole, Imana yamuhaye gukura. Bavuze gukura ni kuvuga iki? Kuba promoted, kwizezwa ayandi mabanga, gukuzwa. Vuga ngo gukuzwa, vuga ngo gukuzwa. Imana yongeye gusura kumuha ikindi cyizere kindi. Birivuze ngo abana nawe ntiyakunda kwagira ijambo. Uraba kino kintu kubera ko yitondeye ivyo yatojejwe. Imana ntiyakunda kwagira ijambo na rimwe rya Samweli korokera hasi. Harige tubivuga mu tutazi iyo vyaciye kugira Imana ihe agace ikico twita notoriété spirituelle, aho Imana iguha ubudahanganga, igihagararo mu isi y'imwemo. Nabwe ko ari ntahe igeze kuri 99%, hasigaye pourcentage imwe zose ndayibasangiza. Mugabo ihuye n'ibindi ko ndababwira mu kintu gitangaje Imana heruka kuncisha mu misi iheze. Rero sinzo bivuga bitaruzura, ndarindire byuzure and then nzobibabwira. Mugabo ndazi neza ko ari ikindi kintu kindi Imana igomba gukora mu buryo bwo gusaba kwemera ko ari ijambo tuvuga rikorokera hasi. Ibintu byavuye koreka guje singabira Imana muhaye ngo ntaje mu ryawe rizokorokera hasi. No, hari ahantu heri yaciye, hari ahantu heri yaraciye. Yari yamenye gukorera Imana imbere yande ya Eli. Ntiyemera ko ijambo na rimwe rya Samweli rikorokera hasi. Umviza ku murongo wa 20. Nuko Abisirayeli bose uhereye Dan ugashitsa i Berisheba bamenya ko Samweli yegukiye kuba umvugishwa. Mu Kirundi babivuga neza, mu Cyongereza bavuga ngo they knew that Samuel was confirmed as a prophet, was confirmed, and was proved to be a prophet. Yaragejejwe. Umuntu wese imbere yuko aja muri public ministry aragezwa. Harabayinjemo prematurement batagejejwe, abo nabo bateza ibibazo bindi. Mugabo hari ahantu umuntu agira gaca mu bipimo byose bishoboka and then akaba approved, bakavuga now. Muri verse avuga ngo and Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said proved to be reliable. Proved to be. Barabaza usanga ufite uyu muntu yarageze ahantu ku buryo Imana imwizera ku rugezo ikintu cyose avuze cyacika itegeko ry'imwemo. Iki kintu y'umuntu akigezeho kirakomeye. Aha ni urugezo rw'abantu twita inararibonye, the patriarchs. Abantu bagera ahantu avuga ikintu ijambo ryiwe ukamenya ngo n'ubuhanuzi bw'Imana. Birafise aho byaciye. Niho twifuza gushika. Iyi ministère niko ikozwe. Aho umuntu wese muri kino kibanda babwiye ubushize n'umunyantege nke agaragara nk'umunyenkomezi mu bandi banyenkomezi kandi ari umunyantege nke. Umunyenkomezi nawe agasieja mu ma conseil spirituel afata ingingo kubijanye nibiba mu isi yose. Muri ko muranyumva? Ikibazo naco bigeze batozwa, naco bigeze bigishwa, ari naco catumye benshi bagira ahantu bagakenyuka. Nari sikonza kuronka umwanya, hari video nashatse kubereka témoignage ya Archbishop Duncan William. So inspiring. Ariko aravuga ukungene umunsi umwe yagize orgueil. Bakoze kwa nacu witwa Ora Robert, bamwe mwaramuzi. Ora Robert yari umuntu Imana ikoresha muri healing ministry mu gikorwa cyo gusengera abantu bagakira indwara cyane gose. Baza muri Ghana barakubita stade barayuzuza. Hanyuma ico gihe yari yazanywe na Benson Dawusa. Benson Dawusa n'umuvyeyi wa Duncan William. Hanyuma ico gihe basubiye muri Amerika hasohoka journal ivuga ukungene amashengero ya Benson Dawusa muri Ghana yakoranye na Oral Robert bakora ibintu biteye ubwoba. Hama ntibashamwe izina rya Duncan William. Nacho cyari kigeze ahantu niwe mu fondateur de l'église charismatique kandi du réveil muri Ghana. Niwe reka ravuga iyo ntuze. Hanyuma baca umuntu mwacara mu telefone. Ari abantu babi. Imana ibabarinde mu izina rya Yesu.
hari umuntu yamutelefone ati haro journal mpejeje gusoma urazi ko atanamwe bigeze bakuvuga nivyo wakoze hati sa ata amashengero yawe yose bayise kara amashengero ya Besoni Dawusa pe wa spirituel kicekira shavura kicekira mu telefone. Hari indero abantu barizwe bafise namatwe navuga kino kintu gutuka inzego birahanwa kandi gutuka inzego simpaka mizo uvuga amajambo mabi ni gihugiza umutima wo guhangara no kuresista inzego. Sindi kumuriko muranyumva acara mu telefone haramubwira ngo ivyo wakoze nibika turi kuregeranya imfashanyo amafaranga utazonama ati gena tangura amashengero hari ufaranga nomwe wampaye kwere kuri kuritirira ibikorwa nkora kandi ibikorwa vy'iwawe. Mugaragara wakavuga ati mbega none ivyo umwana si ivyo umuvyeyi aho umuvyeyi wawe nimba nk'akaro ufise amazi atatu akavata ufise amazi atatu yo bakoze kosa nturi umwana wewe nubwo vyanditswe kuri wewe hari kosa ririmo. Ataramubwira ngo ntusubire kunyitwaza kugira ngo urondera amafaranga muri abazungu utanampako. Charazira ko Besoni Dawusa umuntu amutena tedu hacavuga ati sa urubaze kumbwira gute jewe. Ataramubwira tumviriza nta kintu tuvugana na wewe nimba wibaza ko ivyo wakoze bise wabikoze kubera wewe ariko utigeze umenya neza yuko hari ubuntu n'umutamana vyari biri kumwe na mu vyo ari kurakora byose. Aramubwira ati ngomba ndakwereke difference ndarotiye umutamana wanje n'ubuntu bwanje kuri wewe genda uri wenyene you are no longer my son. Akivuga iyo jambo cyarakupa iyo somene nyene haciye hasohoka imitahe yo gufata Duncan William ngo yafashe ku nguvu umwana w'umuminere ntavyo yari yakoze. Urazi hari igihe batubeshera hari igihe bakora amanama mugabo kubera ko nyene tukiri mu burinzi uravyumva ntiyagira ico bidushikako siriko umuntu yakamba muri kiro kibanza mugabo hinge gato Satani yabwiye Imana ati yo bigituma yarameze kurya kose nikwera uruzitiro wamwubakiye abana batarakura batarabacika bigishwa uruzitiro ntibazi siguro yawe. Muganisha kwabwira kino kintu ntibirahera thank you umutamana Imana yampaye ukiri hejuru ubuzima bw'iwawe ntibirahera. Haje twovuka mengo nibindi bintu umuntu arekeragira mugabo umviriza ibintu tuvuga birafise insobanuro yavyo shobora kukwidogera mu mutima nimba Imana ndashoboye kubikubwira uri kure uri kurapfa. Hari wa telefone miseze mugasiko nari namwidoge arambira ngo nankana naguhevye jewe umpeba gute ngo narose ngo ndotumbwira ngo wampevye raba neza mugabo ntaco yari yagize mugabo hari ukungene Imana ikomunika abantu kubereka yuko ofete Haleluya turi kumwe ati uwo munsi yagize ivyaga atari bwigeragira baramufunga bugara amashengero yiwiwe aragira ivyago byo kurugeze go hejuru kubereka just umuntu mu telefone hari abantu baza bakakuvyimba bakagupoma baraguya bapoma ipepo wakuze sohoka ntukimukeneye usiga honyene uvuga birenze ukungene we avuga amavuta ufise nabo nyene ntarayashikako barakwanga uko vyogenda kose. Listen ntegerezwa kuzoprova imbere y'Imana yuko ushobora kutangura kugira iki kuja gukora ivy'Imana guhamagaye ivyo ntabikoze umenye neza yuko ntabuja ibisi nyakwibabwira kandi hari munzo bazana ngo bababwire parce que amwe ntobikora Imana yompana nkuko yanye hariho the do's and the don'ts bigenze gutyo sinzi umuntu yaje aramubwira turazi ibiriko biragushikirira bizi rabasha u telefone niyakubwirira ubuntu urabaho natakubwira ubuntu urapfa. Ni video mfise nasi konza kuyibereka mugabo nibagiye kwirungika ico gacara mu telefone apfukamye aramubwira ati ndagusavye imbabazi Satani aza kongera Duncan William atuvize ndamukomesheje no Besoni Dawusa ndamukomesheje hari ikintu yavuze n'ibintu nyene vy'abatama acambwira ati Satani ni ntambara iri hagati yanje n'umwana
wewe nturimwo, step out. Nivyanje n'umwana umva ariko arakoma ariko aragira iki mugabo satani ati ewe ndamukomesheje ntazosubira. Pese ndabuza to yasi wo mukomesheje si wewe basi ibintu by'umuhemu biri sophisticated. Urashaka kunsigurira ukungene igihe kimwe imwemu yajiga propose Imana ukungene yoja kubesha yitwa nde Ahabu. Imana irabaza imwemu mbi. Listen, imwemu mbi iramaze none uzobigenza gute? Aturumva nzokwigira umuvugishwa w'ibinyoma nzomubesha gutya. Imana ishimubwira ngo uko nyene ubimbwiye genda ubikore gutyo nyene. Abantu baziki imwemu mbi ziva kuri satani gusa. Mwaje mu Imana ko Sauli yari posted imwemu mbi ziva he kuhoraho. Abantu baziko satani atera ubugumba no hana ni si satani yari yamugayinda ni Imana yari yaramugayinda. Hari ibintu satani atari mu memsi bigaragara womengo ni ibintu bitari vyiza mbwa atari satani. Ivyo biri mu bigize ubuzima. Shaka tuma mu itongo rya Edeni hari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi sometimes uraza kubona hari ahantu nk'akarero Rahabu yarabesha Imana yayimuhaniye. Kweka Imana itamuhaniye puruta yakoze ikintu kibi. Ryari ijambo ry'ubwenge. Haleluya. Haleluya. Hari ikintu kiba kibi kuko Imana arivuze ko ari kibi. Abantu bashaka kucita kibi mbwa Imana yacise ciza. Iyi ni inyigisho y'abantu bakuze. Haleluya. Maze ako kanya aramubabarira acaravuga ati mu buzima bwanje sinigeze nsubira gukora ikosa ryo guhangara umuvyeyi. Wumva utakibishoboye nimbura umunyabwenge yomboka gatoya ugende mugabo ikintu kwifuriza umwana numwe muri kino kibanza yaba barerewe ngaha n'abarerewe ahandi hantu ntugashaye kuri autorité spirituelle. Wopfa umushaya kuri administration hakushaya kuri autorité spirituelle kuko ubabaza umubiri ntagice akoze ku muhemu yiwawe uyo muntu birasanzwe mugabo utusha ubugingo bw'iwawe. Azi Paul gufata umujene akamuha satani mu magiye kuvuga ituma yabikoze avuga ati ngo nashaka kuraba ko munyumvira umuntu wamuhaye satani mugabo munyuma ati nashaka kuraba ko munyumvira. Rero musore mu mwegere kugira ngo uravyumva ko tayiba amayeri y'umugwanizi ntagire umubabaro urengeje mugene mu mwirure mugabo nashaka kuraba ko munyumvira. Ibi mbuza kuzobitoza n'abana banyu. Reka nangirize kuri no bintu some spiritual rules canke ndavyenimera gusa pete nzobigaruka kwa nyuma maybe nivyaba ngombwa mugabo reka ngenagire gute umuntu akorera imbere y'umutamana Imana mushize munsi. Number 1, serving with a holy fear under a spiritual authority. Umuntu wese akora tagutinya uyo muntu ashobora kugenda ashobora kwerita ehitaje asigigwa n'umuvyeyi. Muriko muranyumva ndiko ndavuga holy fear sugutinya umuntu kubera ko ari gikoko mugabo ni cubahiro ni preeminence y'icubahiro mu buryo bwo kutumva neza yuko umviriza uko uri imbere y'uwo muntu nikimana ikirakubona ni kuri imbere y'Imana. Hamwe president yoza ngaha akamara imisa asengera ngaha uribaza ko wosenga utekaniwe wifata selfie ujya inzara ari ngaha oya mpora ndaba ahantu ari kubera iki ni authority nta numwanyagara n'umuntu mu kwasamura ntiyasamura bija hanze yasamura bija indani. Mugabo imbere yacu umengo turabavyara. Listen, familiarity kills royalty. Akamenyero kica ubwizigirwa. Umuntu wamenyereye biroshe cyane kumuhemukira. Serving with the holy fear. Jibwe nari muri gihe neze y'umuntu areka arambye ati burya mumbabarire urumva nari natinye burya ndabatinye ico kintu kamwe kirangyohera. Camona ko umuntu kameme n'umwana.
ariko hari uwundi ngo nani ngo ko bimaze iminsi ndakurondera sindagutore ngo nawe urigira busy muri ino minsi arona haye lift hamaca mbwira ngo urabura gusengera umugabo wanje ngo akizwe shanga Imana izo bikubaza yego kwe ngire kuba ndakurongoye mu ishengero ndaguhe lift ucunukira mu modoka yanje en plus. The man of God you don't fear is the one that you will never receive something special from him. Umuntu w'Imana udacinya nta kintu kiri special zo kugira wakira muri we. Paul avuga gute? Nakorera Imana mpinda gashitsi ndira cyane. Hari ibintu uyu munsi byatakaye. Nivyo byatuma ishengero riba civile. Rireka kubiga gisirikare. Mu gisirikare bavuze ngo chef arari komanda araje. Naki nimba washaka meme no kuja hariya uravyumva muri lieu d'aisance. Ntugenda. Kubera iki? Kubera gutinya office cico umuntu ari. Je gituma kenshi muze murabe. Ahantu honyine ataba greve, yo rinzaba greve. Intwaro ziba zihindutse ni mu gisirikare. Abanyagihugu bosara hakaba imishikirano mugabo igisirikare kirinze kije mu ibarabara ubutegetsi wabuhindutse babita les forces de l'ordre barinze bahaguruka babe biheze musi bahaguruka muri Zimbabwe Mugabe mupeye kandi bamubwira ati mutama nukuri turakubaha nta ugufunga nta nuzokubaza ivyo wakoze kuko kameme turarokoneza ko Zimbabwe niwe wayivyaye ariko mutama nusubira gusohoka ngwe agahamagara mwana tewe urabizi ko je ni president ati murambabarira ndabubaha mugabo byahindutse uwo amategeko sindaronka avuye muri wewe tumwe nimba mushaka amazi ndayabazanye tishaka amazi nzanira telefone oya ntimwemerewe gutelefona abasirikare bazu muri je bamugiriye n'ahandi y'abasirikare bahinze bahaguruka inzego zazihindutse. Number 2, ikintu nibaza ko kenshi mukizi the anointing you don't celebrate or respect cannot work or save you. Kibikunda. Hallelujah. Another principle. The very person that receives something special from God, we always fear those ahead of him. Uwo muntu asoronka ikintu special ku Mana, hari ikintu azobanza gutozwa. Ikintu cyo ndiko ndabigisha. Wubaha umuntu wese. Imana yahamagaye imbere y'uwawe. Imana haya ama responsibility imbere y'uwawe. Uko bimeze kose, abo umunyantege nke ata umunyantege nke. Nowa yari yabaye umunyantege nke ati mpuzo. Mugani cabuje ko nyiri Nowa umunyantege nke avuze ijambo ry'umuvumo rifata uwo aribwiye. Those who are called must respect those ahead of them. Abahamagawe babwirizwa kumvira kuba ab'Imana bashize imbere. Kora nk'umwana. Hapana nk'umucangero. Umutima w'umwana urazi neza yuko buri gihe umuvyeyi ivyo yifuza nivyo vyiza. Meme satari karabitahura. Nubaka abana banje nabakubise. Muvyimviro byabo sindi bibatraversamwo. Ashaka kwibaza ko ndamwanga. Mugabe ivyo nakoze nabikoze kubera ko ndamukunda. Ntabwirizwa kutubaha umuvyeyi najewe nubaha nubwo ndamuhemba. Muriko muravyumva? Serve as a son, not as a leader. Kora nk'umwana pana nk'umurongozi. Ibituma umwana. Being a son means what? Pleasing your father. Kora ibishoboka byose umutima unezerwe. Birivuga ngo iyo batanezerewe ntaco bizobamarira. Number 2, doing according to his heart. Kora ibihwanye n'ivy'umutima wibushaka. Samweli Imana ntiyarishishimiye Eli mugabo kubera ko niwe yamwigishije gukorera Imana. Ivyo yamusavye gukora mbwira ati umbwire vyose atanakimukuyemo. Yarabikoze. Nubwo Imana yamubwiye ati ngiye kumuhana kandi bikabije. Mugabo yabaye umwana. Kameme.
yaravuze nubwo bimeze ko bimeze yambwiye ko ndamubwira atana kimwe ndamuhishije yamubwiye vyose atana kimwe amuhishije icakane push his ministry forward sunika iyerekwa ryiwe imbere kora ibishoboka vyose iyerekwa ry'umuvyeyi wawe rigere kure bivuga ngo arahiriwe umuvyeyi abana bo mu busore ngo iyo bagize ico bavugana n'umwasi mu marembo urazi kubona abana aribo baza kugira iki kuguhama kukunaniza nakaga n'umuvumo ukomeye nubwo ataco no vuma isi y'imhemu izoshira umuvumo ku buzima bw'iwawe hahigufise umutana buzuyemo abameze batyo ntibazoteterwa duga kuri kato gatoya hava nkuko imyambi yo mu ntoki z'umu hizi iri nikabana bo mu busore bamera nikabana bo mu busore bamera next verse bashaka ngo hahiga ufise umutana buzuyemo ministeri tunze ni ministeri ifise abana si ministeri ifise abakristo ni ministeri ifise abana sishaka ko mu bakristo shaka ko mu babana bavuze ngo abameze batyo ntibazoteterwa muzi mpamvu tutigera duteterwa ni kubera ko ngaha hari abana bari gukoma aya mashuka yashikana neza ari ibintu twateza kuba tuko turakora n'imiburi buri mu myaka 10 iri imbere kuko abashaka gukora ibimeze nk'ivyo bari mu myaka 10 irenga paraporo yacu. Haleluya. Abafisa ba ministeri akomeye muri kino gihugu genda basi imyaka yabo ntibafise imyaka je mfise sote bandusha 200 bandusha 15 bari muri 10 kuduga abo nibo turi muri course hamwe abo nibo twicara nibo tuganira abo nibo dushingirana intahe muri baza ko ivyo bintu ari ivyo gusa ni kubera ko hari ibanga namenye kare ya discipleship na mentorship arico namaze ko nditwareka buri gihe kuko igikorwa cy'Imana cuzuye mwabana ico gikorwa cy'Imana gitera ubwoba ubwami bw'umwiza ico gikorwa cy'Imana kirakomera ico gikorwa cy'Imana ntikigera n'umusirume gitetegwa nikijambo abameze bacu ntibazotetegwa abandi bakora ibikorane bakariha abakonseye umukonse akandika 5,000 canke 10 ico ni gikorwa sa mugabo ukabona umwana ashobora guheba gufungura imisi 70 shise kugira ngo azobone imitima y'abantu irikira tabago hari telefone yambwiye ati nabonye igituma muri Jesus waraforme neza equipe y'abasenzi ati mbwira ayo no guha ubantize gatoya nanje basengera ivyo wanje ngiye gukora singurisha mbwira umuntu rero ati ntagurisha singurisha haleluya singurisha reka ndagize mvuga kino kintu uburi musi yereko ugende ubizi neza yuko Imana yatwizeye twe nawe ntivyoroshe sinayizi baranezerwa twe tukarira baratamba twebwe tukagira iki tukaboroga mugabo ivyo nivyo vyuzuza umunezero mu bwami bw'Imana aho tuvyarira Imana ico nkunda cyane Yesaya yavuga abana bo kuba mu isi twari dukuriwe tumeze nk'umugore ageze kuvyara turataka dutakishwa n'ibise ngo ariko hakuvyara aba mu isi birivuga ngo twavyaye umuyaga umuyaga ni instability kuvyara abana batagira stability kuvyara abana batagira consistence kuvyara abana batagira indero Yakobo avuga ngo Rubeni ameze nk'umuyaga abameze batyo Bibiri ivuze ngo ntibazokugira bagira iki batetegwa sizotetegwa kandi nawe ntuzotetegwa aho uzogenda hose umviriza uzokartona kubera iki kubera ko wabaye umwana haleluya muri Nigeria ari ntambara imaze iminsi irikira ari umugabo witwa
Dr. Abel Damina sinzi muhemu yamuteye yadutse yataka abantu bose agwanya abantu bose apinga ibintu byose uravyumva mugabe ikintu gora kinwenza umunsi umwe papa Adeboye yavuze ati nariko ndanywa icayi ati hama Imana irahaza turasangira icayi acafatira kuri ako kajambo ati mbega arakomeye neza mu mutwe Imana yosangira icayi n'umuntu ati tanga kudemonta n'umudokteur arademonta ngene Imana ari mwe mu byinshi birebire mugabe ngene iyo story yagenze urabona umwese abazi iteremusi afise amatasi arimo nivyo shobati iteremusi irimo amatasi 3 canke irimo amatasi 2 yarasuse tasi ya mbere agiye gusuka iya kabiri ntiyaza haravuga ati ibintu bibaye nibiki bampaye iteremusi tuze mugane nacekinze Imana kimubwira ngo twasangiye nanje nanyoye hamwe nawe acafatira kuri ako kantu aramu yawawa uwo n'umugabo afise igihugu mu gihugu afise ishengero ripima umviriza uburebure ibirometero 2 amashikanwa y'indwi imwe bayaharura indwi 2 n'abadiyakoni bagahari bo gutora amashikanwa n'utuduga tugenda turiko turagira iki turiko turakira amashikanwa afise ibitaro abaje kuvyara abagore bavyaza bariko bararimba kantike bariko baravuga mu ndimi ugaca waduka nguri kurataka uwo muntu hari intambara wakije atari abantu bazigwana atari n'abana b'uwo muntu batatse bazigwana ariko yari Imana igira iki ihaguruka kuyigwana ikinyohera nuko muri ibyo byose bariko aravuga abana nibo bahaguruka akavuga tofete twari tuzi ko ari umukozi w'Imana mugabo niho tukumenya neza yuko ahubwo barabe bamujane muri rehab bamujane muri kwa Rojanti arashobora kuba yaragize aga problem abantu batazi. You can't attack fathers. They are heavily and highly protected. You can't attack them. Oh. They're not just the human beings, no. They are spiritual entities. Ninzego z'ijuru. Bivuze ngo ntaza muri Samuel yavuga Imana yigera yemera ko rikorokera hasi. Ivyo bintu numva byari byo. Samuel yarakura umwami akimika umwami. Muga birafise kiguzi. Birafise protocol. Imana ishibwe cyane. Icya gatanu. Represent him rightly. Don't take credit z'abantu kuri wewe. Oh yeah. Reka babwire ikintu kimwe ndahejeje. Yesu akivuga ariko arasenga mugabo ariko arigisha abantu. Yaravuze ikintu gikomera avuga ngo que ton nom soit sanctifié. Yareka aravuga le nom de son père. Spiritually speaking, spirituellement parlant, le nom d'un père doit être sanctifié. Dushobora kuvanga umuvyeyi n'ikindi kintu. He's set apart. Nta namwe Samuel yigeze yandagaza Eli parce que yari umuvyeyi wiwe. Umuvyeyi arezwa byandika ubitoze n'abana bawe. Ushoye kubona umwana atacubaha umuvyeyi akamubwira uko ashaka umeneza yuko uwo mwana he's cutting short ariko aragabanya longevité yiwe. Le nom d'un père ibi namande ko ndavyigisha muga biranagaza kwina abantu batabyumva doit être sanctifié. Aho umuvyeyi yubashwe aho hana Imana irubashwe. Yana yavuze ngo muzokubaha Imana gute mutabona mutubaha abantu mubona. Koje ngo nubaha Imana gusa you are wrong. Kuko ivyo Imana ikora ubuzima bw'iwawe ntibikora ibitiwe bivuye mu ijuru. Hari abantu ibicishako. Hari abantu igira siko muri kumuravyumva. Ama channels imiringoti icishirizamo. Hallelujah. Pay attention to what comes out.
ube hange n'amajambo asohoka mu kanwa ka autorité spirituelle. Pay attention. Nubwo yoba yihenze, pay attention. Isi muhemu nigera yakira ko yihenze. Sindi ko muri ko muranyumva. Ifumiza kubirectifia mugabo mu bwami bw'Imana ni execution d'abord. Reclamation iza kuba after. Inyuma. That's it. Ibi nizo bivuga hanyuma ntacu. Murize muramenye ibi ni byinshi benshi batigeze babwirwa mu bijanye no gukorera Imana under spiritual authority. Kurako benshi bazi ko gukorera Imana gusa no gukorera Imana je nkorera Imana ariko nufa gukora Imana gutyo nyene. The boy Samuel served the road under Eli. Musi bugi ibintu byose ko turakora hari imitamana turi muzi byo tuzovyagura ikindi gihe mahagure ku makuru yanyu dushima Imana. Abahebura 13:17 obey your spiritual leaders and submit to them, continually recognizing their authority over you. Bavuze ngo mwumvire abarongozi banyu mu buryo bw'impemu. Karavuye mu Kirundi. Mububahe kandi na ntajyo mwame buri gihe murokonesa autorité babafise ko hejuru yanyu. For they are constantly keeping watch over your souls and guarding your spiritual welfare. Pana warfare, welfare. Bavuze ngo kuko bama bagavye bazigama imitima yanyu. Ukubaho neza kwa the spiritual welfare bidependana n'aba spiritual leaders. Mwavyumvise? Mwavyumvise? Aha. Mugenze mutyo. Mugenze mutyo. Avuga ngo as men who we all, have to render an account of their trust. Do your part too. Let them do this with gladness and not with singing and groaning, for that will not be profitable to you either. Yuso kwigira bikuzanira inyungu. Ige uri anda uri no protocol spirituel. Bavuze ngo that will not be profitable to you. Uzogera hanu bekwense. Uzogera hanu ubure the next step. Harakantu nasomye kuri Facebook bushize. Umutipe yarasomye mu gitabo ibijyanye kungena ngo batwara indege. Arabimetriza byose. Singene yarangije acagenda gutwara iyo ndege abantu barinjira. Hamara yitwara ko byose yari yavyize. Yagenda araplika ivyo yasomye. Ageze rero ukungene indege imanuka. Baca bambwira yuko ivyo biri mu kindi gitabo kindi kitarasohoka. Mwavyumvise? Mwavyumvise? Kugenda ni kimwe, mugagushika ni kindi. Ngira umuntu ari ruhande yiwawe uti ndakwifurije kugenda kandi ugashika. Kugurukana indege kandi ukagira iki ukayishikana hasi. Ageze kwinuza ati ibi biri mu gitabo kiriko kirandikwa ntikirasohoka. Ibindi yabishoboye. Ivyo yakoze byose. That's how the spiritual warfare kubana b'Imana kenshi bigenda. Aragera ahantu akabura the next step. Kandi akagira yamaze kugera ahantu benshi barameneka kubera ko ntibigeze bakira mu buryo budasanzwe ivyo bahawe byose. Ari no vyari kubatumagira iki. Urazi uko dutangura ntaco bivuze mugabo ko tuzosozera ico kirakomeye cyane. Cyo gituma birivuga ngo heri mwisho kuliko mwanzo. Intango ni nziza mugabo iherezo niryo giza kurusha intango. Cyo gituma umwanditsi umusiguzi yavuze ngo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kugira iki wo kuvukirako. Parce que upfuwe urashitse mugabo uvutse uratanguye. Mutaritse ibiganza byanyu. Ndashaka umuntu wese yisengere. Timwe muyera komereza ngaha nk'umutoza nahawe.
mbandanye kumenya ibijanye n'ibanga ryo kugukorera imbere y'abaherezi bakuru, kugukorera munsi y'umutamana wanshize munsi. Zamura amajwi yanyu numve muri ko murasenga Imana. Resto voshatarabasedesh. Mana yacu kwizerwa, turagushimiye, turakubasha kandi turaguha icubahiro. Uri mwiza, uri umwizigirwa, urahambaye. Nabaye umwizigirwa ku byo wampaye kandi nabitanze byose atana kimwe nkuyemo. Buri muntu wese hano yabwiwe na jewe ubwanje ndimwo. Ndasenze Mwami Imana atugwa neza. Tuko turavuga stand and sacrifice. Mwami Imana ikabicike standard y'ubuzima bwacu. Twamena ntajyo Mwami Imana atugwa tugukorera bitarimo mugayo, bitarimo Mana atugwa neza gasembwa. Twame tugukora urugezo aho utwizera aho tajambo nari muzokwemera ko rikorokera hasi ridakoze icyo Mwami Imana atugwa neza risoke gukora. Senge abana babaho umugisha, bagirire neza, biyereke babera Imana, mubashwa no mushobozi bwa Imana. Turangiza bino bihe Imana twatumazemo igihe, ubuzima bw'umuntu wese bukurire imbere yawe, ubuzima bw'umuntu wese bwizegwe imbere yawe, ubuzima bw'umuntu wese muri kino kibanza mu Imana jwe neza bugirirwe neza imbere yawe. Ijambo ryambwiye ngo nuko uhoraho abana na Samweli hari tandukanye ryo kuba ku ruhande rw'Imana nuko Imana iza mu ruhande rwacu. Ndasengeye abana bawe kugira ngo Imana ube mu ruhande rwawe, ntibabe gusa mu ruhande rwawe ariko wewe ube mu ruhande rwawe, n'izina rya Yesu Kristo. Icyo bakora ko cyose kigire umugisha, babe mu Imana abana bukuri, babe mu Imana babandi gicanga cy'amahanga bameze nka pepiniere, imbuto zirobanuwe ziriko ziratombezwa kuzoza gutegwa ahandi hantu kugira ngo zivemwo ibiti vy'inganza marumbu. Ndaseze mu base no mu bushobozi bwawe Mana, ivyo ubuherezi bwa butashoboye ubu buherezi Mwami Imana atugwa neza turimo bubishobore mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo Mwami Imana atugwa neza ubwami bwa Sawuli butashoboye, ndasene ngo ubwami bwa Dawidi bubishobore mu izina rya Yesu Kristo. Uhezegira abana bawe, ubagire neza, ineza n'ubuntu byawe bikomeze kubana nabo. Tugukomeye amashyi menshi tugushima mu izina rya Yesu Kristo, amen.